Umunsi yakubwiye ati nsanga uzoze muhira tugirire partition muhira ntiwoze. Namaragi? Style we physique yo ibona gute kwanza? Fresh rero ntavyibona. Boga. Jewe ndabizi ko tudakundana nkeneye kumenya umuntu bakundana. Office aba ex bangahe? Nabingene ikoreye wanje mu babaro abasi banje nabo nibo canje kiraro nguruka nk'inkukuma sinkeneye urutaro ico nibagiye n'inzira ija mu bitaro. We go first, all thanks to Baba Godo. Yakunzi isima zagatanga Kristo, logo si jambo, nyinshi kuri struggle. Uwo ni wanganzi joro n'umurango, fi ya not, byose ni tayari, koza no, yashikanya hari, ndazi de, varagimi hari. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry ya Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tubanze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira n'amabwe abakunzi ba Bujahit TV. Right now ndi kumwe n'abaririmbyi babikora neza muri gospel. Kumbura jewe mvuze ukuntu bitwa canke mvuze crew yabo ukuntu yitwa mvasanga nakasuye, ariko reka naco tumpere kuri kuba mfugwi wanje canke ku buryo ambwire bite kwanza. Safi. Biraza neza. Cyane gose. Mbega witwa gute? Twa Miracle. Miracle. Yeah. Miracle. Miracle. Hey, miracle. Je bisigura. Yeah. Bibi bro. Fresh. Biraza neza. Poa. Mbega witwa gute bro? Jene twafihumye mugabo ushaka kuranyita mushasha ni bon. Mushasha. Yeah. Ndi kumwe na Miracle na Mushasha. Mbega crew yanyu witwa gute bro? Ibisigabwenge Team or IT? Ibisigabwenge Team. IT. Kubera iki IT? Ibisigabwenge Team ndavuga icyo bisigura Ibisigabwenge Team. En fait twagise kubera ko turabizi neza ko dukomoka ku Mana idasanzwe. Imana ikora ibitangaza mu numwe vraiment turayibonaho. Rero le fait ko Imana ari isize ubwenge, hama twatozi ko twakomotse muri iyo natwe turi ibisigabwenge. Abana b'ibisigabwenge n'ibisigabwenge tuba. Hama IT mu bisanzwe ni abbreviation ya Ibisigabwenge Team. Yeah. Abbreviation ya Ibisigabwenge Team IT. Mbe hajyanye ku yanyu yatangwe ryari? Yatangwe muri 2016. 2016. Mwayitangwe muri banga? Twari batatu. Yeah. Hama umwe byarashitse kubera ubuzima nyene ntakiri ino ari mu Rwanda. Yeah. Gesa Ibisigabwenge Team je novuga noguma ndabitaba IT. Ba IT je nabarondera rero kugira ngo ndababazi kuvyerekeye indirimbo yabo yitwa inshasha ifise titre igiswahili kumbure ashaka kumfasha bro. Tayari. Ni indirimbo je numvise novuga nayumvise ndi muri bus ariko nca ndaba intéressé ndayiha enregistrer nca ndondera umuntu yavuga ati indirimbo wowe uyizi urabaza bayiririmbye. Bro naryohe sana indirimbo yanyu iraryosha ariko. Thank you so much. Yeah. Mwavyumvise gute mu feedback y'abantu babwira ko indirimbo yanyu biryoshe mu vyakira gute? Mbo indirimbo vraiment twarakoze indirimbo nyinshi mugabo feedback turiko turaronka kuri Tayari ni nyinshi cyane gose apare mu Burundi no hanze baramaze kutubwira yuko indirimbo imeze neza cyane gose. Yeah. Aravuga yuko no hanze baramaze kubabwira ko indirimbo iryoshe cyane mbe hanze hehe? Nigeria, Rwanda, Tanzania. Umuraronka abantu babwira ati kabisa abantu barimvye Tayari barimvye fresh. Cyane n'abatayumva ico bisigura avuga twe twumva iryoshe ne même si tumva ikirimi cyane. Kubera iki mwashimye kwita Tayari? Twayise Tayari kugira tubwira abantu yuko ibintu byose ikibazo isi yari ifise hari umuntu yaje kubirangiza hama kandi naho biri mu Giswahili mugabo novuga n'umurongo wo muri Bibiliya Yesu yavuze ngo byose birarangiye ariko musaraba. Twacire tugashira mu Giswahili harimo message yerekana yuko byose byarangiye. Yap. Kabisa je novuga yuko umuntu atarumviriza Tayari kumbura yobanje konta kuri YouTube ya Ibisigabwenge Team IT. IT Ibisigabwenge Team. Yeah. Agende kuri YouTube channel arabiyo ndirimbo hamagira icavuze hamacagaruka ukiganira kimarire kumbere barashafise byinshi baza kutubwira ngaha nyene. Mbe hajya mugeze ku ndirimbo zingahe? Tugeze ku ndirimbo zitandatu. Imwe ifise amasanamu ariko ni Tayari vuba turiko turitegura vuba tuzogira shooting yayo. Yeah. Uriteze yuko Tayari clip izo bimeze gute? Antuka izo bari amateka ndayiteguriye neza kandi ndabona ko izo bari clip nziza vraiment. Behajyanye kugira ngo muhure mube novuga IT team
byagenze gute bro ko nuko twumva ko hari mwari batatu hanyuma mu nyuma undi aravamwo mwe byagenze gute kwanza bwira muturane muri batatu Bo twahuriye kuri Eglise Spirit Garden hama duhuye duca dusanga dufise ingabire zimeze co kimwe hama turafatana kugira ngo dushike kure hashoboka tuca tuzishira hamwe yap ati rero mwe mwahujwe n'urushengero ego hani twahuje n'ishengero baravuga yuko ko atazi bana zidakomanya amahembe ntibirashika nimwumvikane na mu brother ino birashika gusa twe tuvyifatamo neza surtout lui musheshe uramwemera cyane gose cyane uramira ko uramwemera oyo navuga ko ari we mukobwa wa mbere nemera mu Burundi aririmba yikundira mirako yikundira mirako Bo cyambere ndamukundira nuko tumaranye iminsi myinshi kandi dukorana neza cya kabiri nuko yumvira ibyo mubwira arabitaho yapo yikundira mushasha ndamukundira ukuntu yihangana cyane rero ukamubabaza ariko akavyihangana gose birashika birashika ni kugira umubabazi none biba bigenze gute baba mukore ibiki nawe urasarisha rero so gusarisha nyene gusa hari igihe nyene dufise ibikorwa vyinshi agiye gasanga rero bimwe ntibabikoze nkuko we yabishaka ama nyene akihangana nyene cyayihangana mugabo ibintu bikabandanya bavuga ati umugabo ngo agira iki mugabo ntawanze umugabo agira iki wapika umugabo arinda kaje aya yesha ndavuga ko tuvugana byinshi ariko je ndacafise ikibazo mbega muri izo ndirimbo zose mwasohoye waduviye ko ari video imwe mbega muri izo ndirimbo zose mwasohoye ndakeneye kumenya ni collabo zinga ari collabo ya Apple ya Shanice ya 3H nizo 3H ya Shanice na Apple abo bose mwakoranye feedback zabaye nziza cyane gusumbya muri izo collabo zose mwakoranye ari collabo mwakoranye nande ni zose vraiment mugabo cyane cyane hariho indirimbo twakoranye na Apple zibiri novuga ko ari zo zaradupushinze zidushikana handi hantu cyane gose Shanice nawe hariho indirimbo twakoranye yaravyifashemwe neza cyane nuba abantu baguma batubwira ati ijya ndirimbo ni muyikorere clip kuko ni indirimbo iryoshe cyane gose kabisa ni indirimbo iryoshe cyane kurumva yuko n'abafana baradeclara yuko mukora clip ko kimutarayikorera clip turara mu buryo bukwiye bwo gukora ama-clip y'indirimbo zose dukora mugabo buke nyene turakora nyene iyo mumaze iminsi mutari kumwe na mushasha ni giki cyo wumva yuko ubuze je numva ko ntariko ndakora nta kindi kintu wumva ati ndabuze ikintu turi kumwe na mushasha mushasha no muntu dukorana gose ibintu byinshi nyene by'umuziki rero iyo tutari kumwe bisigura ngo sindiko ndakora mushasha mutari kumwe na novuga nka Miracle niki kuvuga kabisa na miss iki kitu bro Bo urazi byongora kwishura cyane kubera tuba mu ntunzenya tuba mu isite imwe ni kuvuga kenshi turabonana bidashitse umuntu akaja kure kenshi tuba tubonana bishitse naho umuntu akabuja kidogo ikintu kumbura n'amarepetition nyene ego bindi bro sinibaza n'amarepetition ugenzi bwanyu bwubakiye ku marepetition oya kuvuga naho turavugana urumva ni kawaida naho umuntu aba ari kure murandikiranira ama message bite ni sawa ndakeneye kumenya message novuga itangura umunsi dufate umunsi nimwabonanye tivwa mwe mwitangura umunsi yatangwe kwandikira ikintu Miracle akunze gutanguza kwandikira gute nanije nkunda kumwandikira cyane iyo utangwe kumwandikira utanijya ijambo ukunze gutanguza jewe ndamuramutsa bite ni sawa bite ni sawa Miracle Shange bite ni sawa my girlfriend wapi kabisa Miracle byavuze nivyo nivyo ishukuri aba bro turafise ukuntu tuca imbere ya kamera baniga bese dukorana ama interview bacabigirisha umenga naje ko dukorana je ndi mu kibanza cyowe man gati bite my girlfriend biraho uraza neza tivwa mwana girlfriend bisanzwe none ntabwo nyandikira gutyo yandikira bite ni sawa ama tukavuga mbajya girlfriends igisiguri ubisiguye muri sens wumva mu ijambo muri sense y'ivyi umubayemwo na mushasha girlfriends igisiguriki
cyangwa boyfriend umukobwa w'umugenzi kuri iyo bisigura umukobwa w'umugenzi uretse umugenzi n'umugenzi wanje nabisiguye muri sasi yatwebwe ariko kuyabandi sisho bisigura namubwira ati kwe kudashobora kumwandikira bite my girlfriend kumenga yacha vyakira ukundi oya wenyene yafashe muri iyo sanse y'abandi en fait igituma nakubwiye kujya nukubera ndavyemeye abantu benshi barabizi bonyene hari yindi sanse babihaye niyo mpamvu nace ndabihakana ariko mu girlfriend wawe muri sanse ya vrai mugabo pana muri kujya kuntu abantu biyumviye girlfriend muri sanse ya vrai kimwe gusa je uranyemerera gusa mu girlfriend wawe cyangwa mu girlfriend reka tubivuge mu kirundi ciwacu n'umugenzi oya mu cyongereza right now turi mu cyongereza no mu girlfriend wawe bro miracle no mu friend girl mu friend miracle ngira unye no boyfriend wawe oya some boyfriend mwihaka ni mu friend wanje ariko no mu boyfriend oya mu girlfriend oya girlfriend bari mu boy cyitwa mu boyfriend oya ni umugenzi w'umuhungu mu cyongereza mwita gute ni mu friend umugenzi w'umuhungu he's my friend yeah he's your boyfriend your boy iri kuyikura gakora mu boy you know no men friend bro ngo murancanganya mwebwe ariko reka nashitse bandanye mbe hajyanye tukuvuga mu rushengero bavyakira gute mona babakira gute mu rushengero wanyu mwishengero batwakira cyane gose ushaka kubibona neza arashobora kuja kuri ntuzenya kuri chaîne ya YouTube yacu hariho dimanche imwe twayiperforminze muri Eglise dimanche no kuri park twarayiperforminze video nibaza ko nka dimanche tuzoyishirako bazoce bagenda barabe ukuntu nyene baba baryohewe cyane turiko turaperforminga yapo mu rushengero wanyu indirimbo mwasubona bayakira gute bayakira neza gose kuko si umwana si umupapa si umumama si umunyakuru bose usanga yene bari muri mood nk'iy'abajene tuba ariko mirako je nakwitegereje abana gakwafi akawa vraiment naki ni mishatsi wafunze ishinyo ni shinyo yonyene rero nako ari shinyo no ni shinyo gusa kuri kamera kumbure murashobora kubona ko ari shinyo ariko je ndabona umenga ni umushatsi ngani muke hana ni mwinshi ubu nurakura kura ukuze okay canke ni lomeke azoikutse wida aizo kwikura mbwira mbe amavuta ni warayago ndayigurira ya vrai aramusoka kangaye ku munsi arahera no kwezi vy'indirimbo mu bitegurira ivy'indirimbo tugira inama muri eglise rero umunsi yakubwiye ati nsanga uzoze muhira tugirire partition muhira ntiwoze namaragi mama wagi yego bigenda gute no turashika muri salama tugakora bro namubajije ambwiye ati iyo bishitse ukamubwira ko mugira repetition iwanyu yambwiye ko ahoraza vya vrai ego birashika ni kenshi ubona yuko bimworohera kwemera canke biramugora aho ko turazi ko mukubwo mwemvisi iwanyu umenga aca vyakira ukundi kuntu oya ntibimugora arazi ko ari ibintu bisanzwe ni nkuko nawe no gutumira ukaza ya mbe hajyanye urumusohokana kama gusohokana muri sanse yo gusohoka nyene kwera muri crew imwe turashobora kugenda ahantu quelque part nyene tugafata ifana Bekeshi iyo musohotse ikintu akunze gukomanda novuga Mirako ni giki ibi nyene ubona ariko arafata fana sho gufungura warafata cyo gufungura biravana n'uwo munsi nyene nico yashatse aravaria umunsi mwize kujana aragukonsoma amafaranga menshi wari umuswa oya Jesse novuga ngo aramaze kunkonsoma tugiye yari nka turu yiwawe avuga ati uno munsi nushikiriwe ko ndazi yuko arafise umunsi wewe gushikirwa sivyo arakugurira umunsi nawe kamugurira je sivyo oya suko bimeze wamumugurira turavugana ufisangahe tukaca turaba uburyo dufise twese tugateranya ama tukagenda ya amari nkoko zinga oya nta nimwe amara kwira oya kabisa ni team yitwa gute Ibisigabwenge Team team yitwa gute bro
IT. turi kumwe na Miracle, tukaba turi kumwe kandi na Mushasha. Mbega wobo bazi, niba utari ubazi genda kuri YouTube channel yabo, kwanza ubanze ugira subscribe kuri channel yabo, hama ibindi tubikurikirana. Kabona nabonye umenga harimo indirimbo nyinshi kandi nyinshi bisa nuko mwazikoze neza. Harimo indirimbo makoranye na Gitero Rax, kandi indirimbo imaze imyaka 2. Bisigura yuko music ni muitanguye vuba bro. Oya, twatanguranye na 2016. Yeah. Ubona bikorohera kuba ugendana na Miracle, burya abantu mu kibano bavyakira gute babona plutôt bagendana na Nzenya na Mushasha? Bon, n'ibintu bisanzwe n'ukuri nyene deja benshi barabimenyereye barazi ko tkorana. Benshi barabimenyere mu ntango wabona bavyakira gute ko babonye umuhungu n'umukobwa bagiye mu vyo kuririmba en plus ari abavyi batabitahura? Hari abatabitahura n'ivyo mugabo mu nyuma baraya bakabitahura. C'est vrai bwa mbere bari baza korana n'umuhungu mugabo nasanze vyoroshe cyane no kwanza biroshe gusumba korana n'umukobwa. Kubera ko baratahura ibintu. Wowe uvuga ati hano ugenda n'umukobwa ufumanya n'umuhungu. Kuko udakunda abakobwa. Sikuva sindabakunda gusa. Udakunda kugenda n'abana b'abakobwa. Filme asumbira abakobwa benshi twokoranye. Kabisa. No mu rushengero iwanyu none wazi kuririmba wenyene. Muri papa ya cyari wa mbere arabasumbya bose. Style we physique yo ibona gute kwanza? Fresh rero ntavyibona. Boga. Ngira kwanza na beautiful girl jya. Sana. Yeah. Mwiza. Ntuka akeza karigura na urabibona. Yeah. Kabisa. Mbega ni ndirimbo nshasha kumbere bagiye kuduha ubukurikira? Ndayivugira ngamusha. Oya, ni bibi gusa irahari. Twavuga ko tuyivuga indirimbo ikurikira. Abaririmbi bafise ibintu biyaraje bakunze kutubwira indirimbo bagomba gusohora ngo na surprise, ariko bamaze kuzigira tugasanga twazimenye. Burya nizere ko tuzofata uyimenya, tuzomenya yasohotse. Muzayimenya iri mu gusohoka isigaje nk'indwi. Okay, wabisiguye neza kuko iziri mu gusohoka bace basanga baziduha tukazumviriza mbwa ntagaso. Hama rero Mushasha, je nizere yuko muzokoma mukorana na Miracle, nizere ko bitazobishika igihe mukivuza kuko ndikubona amakuru menshi usanga bakorana nkuko, ariko usanga mu nyuma baratandukanye kandi bari maratanga gukora neza. Ho nizere yuko muzokoma mukorana neza na Miracle. Bo je mbona uko bimeze ubu nta mpamvu cyangwa nta gitutu na kimwe mbona cyo kuvuga ngo imbere turashobora gutandukanya. Puro mu majembo na tumeze neza. Ego nizere ko mutazokigira mutandukana na Mushasha. Nibishoboka. Muzokwamanaho imyaka yose. Nzokoma dukora gushika Yesu agarutse. Savizara ko muri genda shira kwa akajyo kiwa nabo nyene babaza ibibazo bibiri naho nyaraza kubaza ibibazo bibiri. To. Babaza ibibazo bibiri. Gomba vyarve vyose. Okay. Je ndabizi ko tudakundana nkeneye kumenya umuntu bakundana. None ndakuba we hari ukuntu imbere kumbaza amazinyishure. Okay, noye kumbaza ico kibazo. No gira umuntu dukundana utabizi. Ushikisana wenzi bro. Nta uhari, nukuvuga nta uhari. Nagira ni Miracle nyine. Oya, wapi? Nturagera kumwiyumviraga bro. Aramurota basi nari. Wapi kabisa. Ariko nizere yuko nihagera kumwiyumvira basizo kwiyumvira Miracle nyene ari hafi. Mbo ndamwiyumviriye umutima ukanjana kuri we nta kibazo no bimubwira. Miracle mukunda. No bimubwira. Miracle nizere yuko boss nga umusi yari ko coye, nizere ko response izoba nziza Miracle. Nyasanga ntari okipe ngirango. Okipe. Ege Fernandi. Bro, mudeo ndagara kwihakaje. Nta gishasha kiri munsi y'izuba na Yesu baramwihakanye. Kuko bivuga ni mihari no. Oya. Nta gishasha na Yesu baramwihakanye bro. Birakugira uvuge neza birakugira. Gira bitunganye neza ko ndabona umenga. Nihagera azozaba tuzobimenya. Ubati rero umunsi boss yavyiyumvire bizogenda fresh. On sait jamais non. Ariko nizera ka réponse akazoba ari ka oui. Canke no. No yavuze uyu nyavyiyumvire. Ucumugira no vra umuntu maranye imyaka 2 3 4. Ariko nyine tuba turi muri ivyo nyene rayumva nyene. Gushika vy'umuhungu n'umukobwa si mushiki wawe, si musaza wawe. Shika wibi ashobora gushika ama réponse nayo nzi nyene kubera bitarashika. Ariko twizere ko réponse basizoba nziza ariyo yose. Bo tuvyizera. Kibazo cha kabiri rero. Ara manzambaze basi. Uno munsi mu kuvyuka ni gike kintu ca mbere wakoze avaye kuvyuka?
munsi mu gatondo mengo umwana wa grand frère yansanze mu cyumba ndamuterura ndamutwengesha d'abord amashasi baragenje cyambere nakoze meme avant yo gusenga. Umwana wa grand frère yagusanze wambaye gute? Yasanze ndi mu ishuka. Ishuka wari wambaye gute? Wari wambaye ishuka? Nambaye pinjama y'ikanzu. Pinjama yiguze ryari? Imaze imyaka ingahe? Haraizi nk'amezi atandatu. Kutuzi ko abakobwa bambara impuzu amezi 2 amezi 3 webishika gute ukambara impuzu amezi 6? Pinjama no kuri niyera. Ipinjama ko ari ijoro rimwe kandi akaba atari imwe ari. Ziramba. Ndakuba zigira kabiri cyane. Cyane ndazigigani. Yetskomegaje. Ndashaka kumenya amahera afise mu mufuko ubunyene. Amahera afise ubunyene kubera namaze kuyakoresha hari mwayo nakuyemo sindayibuka nimaka ndayaharura. Ariko nizirabuza ati ayifise ubunyene simaka ngo ayo wakoresheje ayifise ubunyene urashaka kuyakura. Nori ndayakure. Man mfisa amafaranga ni make. Nawe bingorongoro nta kibazo kumbera usanga ari cyo yagukundiye man. Cyangwa shaka nze kumurihira bisi. Aya bisi harimo vraiment. Oui, nango dufise we. Ingodo? Ingodo nayo nagendanye. Mushishira ikibazo gira kabiri cyo dusezera ikigani. Office aba ex banga. Office batatu. Uravyemeye bro? Ewe ndirutse vraiment. Uratinya kuzobuha kandi ndamubaza ikindi. Urashaka kutubwira umwe wese ico icyatumye muhebana? Kwa mbere. Ba. Wa mbere wamuhoye iki? Cyangwa yaguhoye iki? Wa mbere namo yateye ndundi mukobwa. Wa kabiri uramutera irege. Wa kabiri yabaye separation ya chabirahera. Separation isanzwe uko nyene. Yagiye kure ama chabirapunguka. Wa gatatu wa nyuma sasa uheruka rero. Agatatu yaramevye. Yaguhevye. Mbega muri abo batatu bose ni wabadarazi cyangwa ni bakudarazi? Bose ni babandarazi. Ndakeneye kumenya inyifato kenshi y'umungu agutumbere agomba kukudiraga uvyifatamwe gute? Isoni. Shima. Isoni nyene yo kundakara ivuga. Cyo mvega za kumugira oya canke yego. Nivyashika none mushasha akakudiragaho urabona kuzomugira ku isoni. Oyo turamenyanye gose no kubina sene nagira. Bitwara mu freestyle. Azaraba ngena bigira ngira bije mu dio kidogo. Kidogo bro freestyle kidogo paragraph yawe couple yawe. Mu ndirimbo nshasha. Tayari. Yeah, I'm blessed in Christ Jesus. I'm anointed, there's no stress. Kumusaraba naharonkeye amateka. Inyuma yaho naho tuyambika iteka. Nacheka, natesa. Kuko umunezero wanje sama pesa. Nabingene ikoreye wanje mubabaro. Abasi banje nabo nibo canje kiraro. Nguruka nk'inkukuma sinkeneye urutaro. Ico nibagiye n'inzira ija mu bitaro. Ico nibagiye n'inzira twaje nibagiye inzira ija muri morgue bro. We go first, all thanks to Baba Godo. Yakunzi isima zagatanga Kristo logo si jambo nyinshi kuri struggle. Uwo ni wanganzi joro n'umurango fi ya not byose ni tayari koza no yashikanya hari ndazi dev aragimihari ba we know yeye jemedari. Ndazi dev aragimihari shetana huri hose koma kwa jina la Yesu. Zosubira rero inshallah imari bikunze babwira subscribe hari.
Merci beaucoup ku banywanyi ku bantu bakurikirana Bujahit. Hama mugire subscribe. Hama ntibagende kuja ku Ibisigabwenge Team mugire subscribe. Hajya social network zanyu zitwa gute? Social media mukoresha? Facebook, Instagram. Bo dukoresha YouTube na Facebook hose ni Ibisigabwenge Team. Yeah. Tuzosubira rero inshallah imara bikunze on the mic yari Benny behind camera ari CK professional. Bye bro, bye. Kesa.